manda ya gatatu ndababwiza ukuri reka meze cha manda ya gatatu ce ndababwira n'ikintu bitwaza ngo idolare ngo madolare yazimvye gufanga ry'u Burundi ryataye agaciro sawa reka ce ndabibasigurira aba ba Pacifique ba Bobo Rugurika aya maradio za RPA zande zari zifise hariho amasezerano avuga ko nibatsinda n'icabaresi bamwe uzobona arabashinga amateka harongoye ngo komiseri w'intuze kanaka niwazoba premier ministre niwazoba ndurumva bari baramaze kugipanga ati wewe ni waja ku butegetsi gusa bikaba officiel neza twe ujani uyazoca buyo umva bari baramaze kubipanga vyose rero bimaze kubankira baca babona yuko wahemukiye umuvyeyi wawe muraze rero na quartier twa quartier asiatique iberamwo nimbara bahindi nimbara baki urumva bafise na quartier biberamwo kandi bombo clat aha mu Burundi bisaba gusa yuko utari inkozi y'ikibisetu n'ahandi umubano twebwe ntawe tutakira kabisa. Ya guys mumeze neza ndibaza mumeze neza cyane cenda ndashima Imana kabisa. Rero ndikoresha umwanya murabizi kabisa uno munsi shaka tuyaga ikintu bita patriotisme. Patriotisme ni iki? Patriotisme umuntu wese arakwiye kuba mu patriotisme koko ariko inyushu yihuta nuko uri umurundi uri umuntu akunda igihugu c'amavukiro acubaha tuza kuba mu patriotisme kabisa nta muntu numwe yoza kukubesha canke aza guhindukiza ivyiyumviro bivanye n'igihugu cawe utegerezwa gukora igihugu cawe. Okay, icani kindi ca kabiri ni iki ryari nari kuri live ya TikTok y'umuntu yitwa Genius no mupeti mujene mu entrepreneur akoresha imbuga zitandukanye za Twitter za TikTok za Instagram za Facebook za YouTube imbuga nyinshi kabisa kandi numujene nkatwe kunyene rero ahora akora ama debate agakoranya abaririmbyi agakoranya aba influencer aba promoter abaki urumva abantu bagiye batandukanye arabakoranya akabahuza kugira umwe wese asigure iciwe kuko ushobora gusanga uyu ari umuririmbyi wa gospel uyu nawe aririmba sekira rero sekira na gospel umva ntibihuye ariko ushobora kubahuza kumva neza ko umwe wese adefanda ikintu ciwe rero je yarampuje nundi mu rundi mwene wacu ariko aba muri Canada ego rero twarayaze ibintu bigiye bitandukanye tarazi ibintu byinshi cyambere cyo mumenya imbere yaho je muramumenye yuko naranse kwemera kubandanya dusuzugurika hanasuzugurwa na nyene cubahira umukuru w'igihugu cacu ivyo bintu je naravyanse ndahaguruka ndavuga ati bazopfume banyica ariko jewe sinzokwegera nemerera umuntu azovuga nabi nyene cubahira umukuru w'igihugu cacu kuko sibo bahamushize n'Imana yahamushize kandi ivyakora vyose ni vyiza pe nuko atawukora vyiza gusa ariko ivyakora vyinshi ni vyiza abarundi yadukuye kure ariko tujana heza gusumba tuko turashika ku materambere bamwe turiko turageraho twigura ama déplacement hatawe twivye ubusuma bwaragabanutse mu quartier amahoro n'umutekano bene igihugu bararyama bagasinzira neza cyane uyu muntu rero yoza ashatse kukwereka yuko ivyo bintu kuba uryama ugasinzira yuko ari kibazo uyu muntu je sinshobora kubimwemerera pe abanyeshure nta munyeshuri aburi shuri amavuriro bimwe vy'amagreve wabona kera ngo amagreve yabaye uku ntibikibaho ntibigikunda abarimu nta magreve bagikora abaganga nta magreve bagikora batonda umwaka ku wundi ariko kaza wumva ari abantu baza ngo urabona ngo bigenda uku ngo urabona ngo ibwirizwa shingiro reka maze ndababwira ikintu guys murabona muri ibi bintu bita politike
hari abantu baba bafise inyungu zabo ariko bafatiye mu gukoresha abantu bato bato. Ivyo ndaza kwigarukaho gatoyi kandi muraza kubitahura abaza kuntiza umwanya. Urabona uyo muntu je tuko turaharira nawe n'umuntu abayeho ameze afite mindset nk'iza ba Pacifique nini nahazwe nk'iza ba Chimamanda Moses. Uyo muntu yari umuririmbyi w'umurundi ariko yarakoze ico bita manifestation. Yarakoze manifestation ari ikintu je no mubwira kwanza ubwa mbere manifestation hari ico yari igamije. Kuki ya manifestation yabaye 2015 nta utabizi nta murundi atazi ko mu Burundi muri 2015 yabaye manifestation. Harabaho ibintu vya coup d'etat irarata. Muravyibuka ivyo vyose sino ndakubigarukako. Rero mwene wacu yarakoze manifestation ariko abenshi muri bo bakora manifestation baba bafise inkoho. None je nkibaza ati none ni gute umuntu akore manifestation afise inkoho hama bakaca bakarasana n'abapolisi ariko abapolisi ngo ntibarase. Murumva hari amavideo bagira afata umupolisi ngo yarashe bakaca bayapostinga. Umupolisi yagize ngo yishe mu mwene gihugu wewe ufise inkoho umuntu ariko aragusunika arakakwegeza inyuma uramurashe nawe afise yindi ushaka ko iki. Ivyo bintu ni vya serie yarambwiye ngo le 13 nimbari avril nimbari le 8 nimbari le 13 avril ngo ari umuntu ngo umwana ngo bishe kumutakura oya mu Nyakabiga sinibuka neza quartier yambwiye ariko je ndamubwira ati none uyo mwana yishwe muri 2015 niwe wenyene muri 2015 yari yishwe. Uraba haba abantu ubwenge bwabo ubwene bumeze muri ambutiage hakagira kaerere kaba baca bagata muri nibo babizanye ivyo bintu kandi murabe neza amakarti yakoze manifestation arahazwi kandi yose yabamwe abarundi mu gihugu cy'u Burundi yabamwe abarundi benshi ariko giye kuraba sanga ari Cibitoki Musaga Mutakura Ngagara na Nyakabiga amakarti atanu sinzi ko bari ya gatandatu ariko aya tanu niyo nibuka neza ko yakoze manifestation. None ayo makarti bene wacu nta kintu muca mwibwira aho nta kintu kimwe mwibwira vra abakoze manifestation ntubone ico bari bagamije coup d'etat. Est-ce que coup d'etat iremewe hari ibwirizwa nshingiro ryemera coup d'etat? Coup d'etat n'ubutwari bukoresheje igikenye numva n'uburongozi wiha ku nguvu. Est-ce que ubwo burongozi wiha ku nguvu abusengeye kwe burya Imana irahezagira ibintu vyabaye par force wivye mugenzawe Imana irabihezagira. Ibambewe rero Imana yaravyansi iravuga ati no iri hanga ryanje ritegezwa kubayobora vuga ati ibintu bikunda baca baromoka. Aba ba Pacifique rero niho baciye bomoka nabone kuko ivyo bari bateguye. Reka ndababwiza ukuri ivyo bari bateguye guys, tureke ibintu vyo gufyina rero vyo gufyina vyahagaze. Bari bateguye ko coup d'etat ni yaba ujya muntu bari bashinze nimba yitwa nde yitwa ujya mu president ke imibagiye mu president yakubise coup d'etat baromoye Habimana ngo ni Habimana ya urumva rero aba ba Pacifique ba Bobo Rugurika aya maradio za RPA zande zari zifise hariho amasezerano avuga ko nibatsinda n'icabareyisi bamwe uzobona arabashinga amateka arongoye ngo komiseri w'intuze kanaka nibazoba premier ministre nibazoba ndurumva bari baramaze kugipanga ati wewe ni waja ku butegetsi gusa bikaba officiel neza twe ujani yazoca buyo umva bari baramaze kubipanga vyose
rero bimaze kubankira baca babona yuko wahemukiye umuvyeyi wawe. Ihemukiye umuvyeyi uca wangara direct, uca wangara kuko isoni ryonyene urumva nturamuturukira, nturonka n'inguvu zo kumuturukira ngo urumva mama ngo bimeze gute. Nta n'umwanya uronka gusabike kuko waruhemutse, warumuhemukiye. Urumva rero baca baromoka. Umvere ikintu ibintu bitwaza rero ngo impamvu bakoze ngo manifestation ko nibemera yuko bari bateguye kudeta. Impamvu ngo bari banse manda ya gatatu. Manda ya gatatu ndababwiza ukuri, reka meze cha manda ya gatatu ce ndababwira n'ikintu bitwaza ngo idolare, ngo madolare yazimvye, gufanga ry'u Burundi ryataye agaciro. Sawa, reka ce ndabibasigurira, sivyo? Urabona manda ya gatatu amasezerano yarusha yarayemeje, kandi manda ya gatatu n'amatora yarabaye. Ego canke oya ndibaza muravyibuka. Ego uremeje manda ya gatatu, oya oranse. Amatora birarangira ko amasezerano yarusha avuze ati mutegura amatora utsinda fresh, ko hari abahakana turanse manda ya gatatu baratsindwa. Amasezerano yarusha ibwirizwa nshingiro rirumva ntigemera manda ya gatatu, ariko amasezerano nayo yiyarusha aremera turazeme manda. Tini mukora amatora, ubu ni watsinda fresh, ni watsindwa bombo clat. Amasezerano yarusha umugambwe wa CNDD-FDD bariko baragwanya nyene bagwanije kuva kera biranka, uba uratsinze. Nimba ndiko mvumbesha ambeshuze canke undi muntu ambeshuze, ariko amenye yuko ibitwe tubizi neza ko twara bivyinshi twaravyiboneye. Rero baca baranka n'amatora rega baremeye araba amatora. Ega nabone baraza gutora barahimiriza bene gihugu babo, murabona nimwemere oya girane ukunukunuko, ariko baratsindwa. Bivanye n'iki? Bivanye n'uko Imana yateguye ibintu. Imana yateguye ko ari ubu yasinda ushaka ukindire mu kirere, ujya Imana yamutegutiza kugutsinda tu. Urumva? Ubwo manda ya gatatu ibiremeye yemejwe n'abarundi bose, baca banka ivyavuye mu matora. Batangura kwitwaza ngo amatora yibwe, ngo amatora gizente. Ni vya vyitwazo vya vireguzo vy'abantu, sivyo? Okay, ico nzogisigura mu nyuma, reka ndaza kuraba kwanza kungena abantu bariko barakivuga ko iki kintu first. Reka cengaruka ndababwira ibintu vy'idolari. Okay, boy, faranga ry'agaciro baridoga ngo ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro. Reka ndabereka ikintu. Muri Indonesia idolari $100 mahera ivunjwa murayatsi. $100 ivunjwa umuliyoni n'ibihumbi amajana 3. $100 1,300,000 Indonesia. Haro n'ibindi bihugu nabiravye je nyene kuri Google, idolari jana rivunjwa nk'imiliyoni 3, ariko twe idolari jana rivunjwa ibihumbi amajana 7. Tumva yuko twe bikigendeka. Kandi umviriza twebwe rero, twebwe urabona iryo dolari urivunja ayo mafaranga burya harimo umutahe, ko hari ibindi bihugu ayo mafaranga atanu umutahe wogira. Naramuhaye akarorero ati hari amafaranga, hari umuntu nga mu Burundi yibereyeho neza bombo crat amahoro menshi. Uyo muntu avuga ati jewe nkeneye, urumva, jewe nkeneye umutahe gusa wa 20,000 francs, umwana azobaho. Urumva? Hariho uwundi muntu akubwira ati jewe ico mu 50,000 n'inzu noyiriha. Aho ni mu Burundi. Mu Burundi urashobora kugenda kwirigwana amafaranga 5,000 ugafungura saa sita no mwijoro, sivyo? Hari unakunda kwitwaza ngo umunye n'ucubahiro ngakora kuvuga ngo ibintu vy'amavoka, ngo ibintu
abari katanga karorero k'umurimi umuntu ko akwiye kurima. None uburimyi mu bisanzwe aha mu Burundi abarundi yani ikintu principal ikintu kiri principal muri programme z'u Burundi, ikintu kiri principal n'uburimyi, kuko abantu benshi kuri karangamuntu usanga handitse ko ngo ndumurimyi kandi atanarima. Ugasanga umuntu akora muri banke cyangwa akora akora imikajene, ariko ukazoma ngo n'umurimyi handitse ko culture. Urumva rero ivyo bintu hajya bikarekana karorero, kandi uburimyi bujya buratunza abantu benshi. Hari nk'umuntu yitungiwe n'imirima y'imiceri, amatomate, ibiki. Urumva okay, ico nico kintu bakunda gupondera ko nyene cyubahiro, ngo akunda kuvuga ngo ibiki nibiki aba ari katanga karorero. We nubwo uri umukozi wa leta, menya ko ushobora kurondera ahantu urimisha ibintu uzokunguka. Kaya kazi ka leta nigohera nibo kwirukana, none atakindi waremye ko kina twebwe usanga dutunze, hari ibikoko dutunze. Hajeje ndatunze inkwavu kubera iki sinabonye akaroro, kandi je ndamaze kubona benefice vrai tozo ko ni nyungu pe, kandi jewe sinorara ubusa agakwavu kari mu nzu vraiment. Umva ari ikindi kintu binafasha, kandi ndanakabaze ndakajya 3 jours guys. Jewe mba nankujya muntu aponda umuntu yerekana ma épreuve adafashe, kandi baramaze no kuruha, babivuze imyaka myinshi cyane, bidoze imyaka myinshi, ariko barabona yuko umurundi adahubuka. Umurundi arafata ingingo aravuga ati oya nuko nyene muzotembere basi muri Tanzania canke muri Kenya canke mu Rwanda canke muzosanga ari abantu babavuga bati mu gihugu wanyu ni wararaye kabisa. Nukuri kw'Imana aha mu gihugu wacu urashobora gusaba akazi utarinze gusa, aho urashobora kuhaba imyaka yawe yose. Umva ata muntu avuze ngo uyu muntu ngo afite visa ngo y'imyaka ingahe kuhaba. Oya, nta limite. Wewe barakugenzura gusa yuko uri umurundi basi canke mbutari umurundi, ariko urafite ivyangombwa. Urumva wewe nta kabi kawe cyari, kuko aha mu Burundi harabaye abanyarwanda, abakongomani, abatanzania, abaganda ngaha barabaho, n'abasenegale. Je ndamaze kubona abasenegale, impangu z'abasenegale. Murazi rero na quartier twa quartier asiatique iberamwo nibarabahindi nibarabaki. Urumva bafite na quartier biberamwo kandi bombo clat. Aha mu Burundi bisaba gusa yuko utari inkozi y'ikibise tu, n'ahandi umubano twebwe ntawe tutakira kabisa. Urumva rero nibiyago birebire twagiranye, ariko hari ibintu byinshi nagenda musigura ndamubwira ati none ano mashure yubatswe kuri no ntwaro ni make. Rero barundi mukeneye ko dusoma ibitabo tuzobisoma, yego pe, kandi nivyo tumaze gusoma sibiki, ariko aba bantu bajejwe kuvuga nabi igihugu cy'u Burundi, hari ikindi bidoga ngo twebwe ngo tuvuze ngo tunenge ngo twitwa ngo inyanka Burundi. Uri nyanka Burundi nyene kubera iki uvuga kanenge gusa? Basi twe duhereza ngaha umbwire umuntu wese uzi akunda kuvuga nabi leta y'u Burundi, sivyo? Na nyene cubahiro umbwire yuko unyereka ahantu yigeze avuga neza tu, kuko nimuvuga ibibi ntibisigura yuko igihugu kigizwe n'ibibi gusa. Ubushatse guteza umuntu abantu, vuga n'ivyiza, muzonyereka ahantu bapostinze ivyiza vyakoretse, ko je ndazi ibintu vyinshi birakoreka. Yego ndabizi ko je ndi mu Burundi, ariko nutunenge nimba duhari, ariko niyo baba nta tunenge duhari. Iyo za Canada bari nta tunenge duhari. Mu Bufaransa ni mwabonye president kubiswe kofi, kandi ari abantu bihaye ibi bintu byo guponda umukuru w'igihugu kugirane kwitoraguza kwigirane. Burya demokrasi ari abantu batayikoresha nka demokrasi kwishira ukizana, baca bayikoresha mu nyungu zabo, bafite ni ma profit. Akene kugira nabi naka buto, akene kugira nabi naka kacacisha muri yanzira ngo demokrasi, ko duhanira demokrasi, kazusanga na kwinjiranyera na kwishe.
ino ntwaro ya CNDD-FDD hari n'umuntu yigeze kwaza muri commentaire ngo uri kuvugira CNDD-FDD no cyese niko mvugira CNDD-FDD ko je ndi umurundi sivyo ariko ivyo binaho byatangure ni kuri ino ntwaro ya CNDD sivyo ino ntwaro ya CNDD yahinduye byinshi tuze tuvyemeranye yahinduye byinshi pe jewe kera basi uri hafa mbeshuze sivyo kera je bibi wanje yarigeze kumbwira ati ku ntwaro ya Buyoya twe twaricwa avuze twebwe kuvuga ko nawe yishwe ariko yavuga ati twebwe abene gihugu ababato bato twaricwa uraco twahogwa ngo tubika ngo abagwanyi sivyo tubika tunyegeza ngo ingwanyi ku muntu kukwikeka gusa akaca kwica ivyo byarabaye ibintu wasanga abantu muri quartier ingwano z'imipanga amashoka maiki ivyo naje nkiri umwana ivyo vyari bigihari ego nivyo busanzwe sheke jewe nkiri umwana muto urazi cy'umwana mutabonye ntacibagira abantu baramutema n'umupanga vraiment umupanga bakakwiruka kukata bakagukata urumva ariko ino ntwaro ya CNDD yaraje ishinga ibirindiro vyinshi icishinga amaposition menshi cyane ku buryo munyekibi ataronkaho atoborera nimbura umunsi Kongo ikigira ibibazo nk'ibirimo nuko binjiranwe kera binjira muri leta yabo leta y'igihugu itashoboye ikintu cyo kugosora injavyi igakurayo iza kwisanga inyuma y'imyaka 5 canke 10 yamaze kwinjiranwa hamuza wumva ngo amakomine kanaka yafashwe ama province kanaka yafashwe ngo bakene gufatwa ibiki nibiki ayo niyo maherere leta Kongo yoba yarakoze ariko kandi nabone sibo binjiranwe mu kutamenya maze kubivuga kenshi nuko bigeze gutwagwa n'umunyarwanda ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa Kongo yari umunyarwanda nimukeneye amazina cenzo yababwira ariko je simbashaka ndabasigurira ibintu nkuko umengo ngo ni ibintu ngo nize cyane je mbashaka ndabasigurire nk'umuntu basi akeneye ubwigenge no kubona igihugu ciwe kiwe gitera imbere ata muntu aza asuzugura umurundi ko umurundi ahari yubahwe murakoze cyane.